bakunzi ba Interstar uno munsi twashaka tubereke mayo shasha tuzokinana umwaka ngo bisanzwe mubone mayo yera niyo bazokinisha ino iwacu twakira hama ijya yirabura nayo tuzokwakira twambaye izimayo zibiri nkuko mubibona hama yo mayo ya jaune nayo tuzokira donc tuzoyakira tukina hanze voilà. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 11 myandagaro umwaka wa 2022 niho umugwi wa Interstar washira ahabona imyambaro ugiye gukoresha muri uyu mwaka w'inkino w'ibihumbi 2022 ushira umwaka wa 2023. Bamwe mu bakunzi b'uwo mugwi ngo imyiteguro ni myiza kuri uyu mugwi ndetse mbere bakanishimira n'uburongozi bw'uwo mugwi aho bamwe banivugira ko biteze kuba mu bibanza bine vya mbere. Aho twarose uburongozi bushasha bwiza cyane. Dushimira Imana yuko yaduhaye uburongozi bwiza bongowe na President Abdul. Ubona yuko yazanye ibintu bishasha mu mugwi. Agerageje aturonderera abakinyi bo hirya no hino beza. Uburongozi ariko buritayarisha kugira ngo ushobore gutegura shampiyona neza. Katurigije yuko atankeka mugambi President afise be na komite yiwe nuko Interstar itosubira kumanuka. Murazi yuko twamanutse kabiri kose asubira tukaduga ubuye objectif ya mbere d'abord kugerageza uburyo bwose equipe na Interstar muzi ifise amateka akomeye ihagararira izina ryayo ntisubire kumanuka tugerageze tugume mu première division hanyuma kugira bavuga ngo la petite vient à manger turondere n'ibibanza bine vya mbere iyo objectif dufise muri akamonotera abafana nuko boza kubwishi cyane kaza gushigikira umugwi wabo twabemereye yuko umugwi umeze neza bagaruke ku bwishi nkuko vyahoze baje gushigikira Interstar kuko twafise match dimanche ikomeye cyane n'umugwi twari kumwe muri deuxième division witwa Magara Young Boys duheruka muri bukingene vyagenze twarashoboye kubakarifya mugabo wa umugwi ukomeye n'ubu ndazi nabo nyene bariteguye hanyuma abafana ico no basaba nuko boza kubwishi cyane bakaza guterera umugwi wabo bayuko amanota 3 ya mbere tuyatahukana. Abakinyi barahari twarondeye abakinyi bashasha bake twagize mixage nabo twari dufise hanyuma turongerezamwo bashasha bavuye hirya no hino twarazanyemo n'abavuye hanze umugwi umeze neza. Wangu alikuwa anapenda timu ya Interstar na mimi katika naipenda. Mimi nilikuwa napendelea wengine wa mama hapa kwetu Bujumbura waje kwa wingi. Tunatia aibu kuona Kisagara kinakosa wa mama kupenda mipira. Nimeenda kumashi mmoja tunaenda kucheza mashi ya mikali huko Bilimani ya Kitega. Tuliona wa mama ni wengi sana kule Kitega. Tena wanakuja na furahia ekipe zao, lakini sisi wa mama hapa Kiswahili tunaokopa sijui vitu gani. Na imani kabisa tutakuwa na mshinda. Nafikiri hata mwenyewe mnaona wajuri wote kisi wako hapa. Wanakaza kabisa. Tutakuwa nao kabisa, hatuna hofu. Haba mu burongozi bwo mugwi ndetse mbere no mu bakunzi bawo bose bavuga ko atawo kwibagira amateka yawo mbere bakanavuga ko ari intumbero nshasha kuri Interstar. Dufise inshingano yuko mu mwaka uza umugwi Interstar uzobandanya ugumari wawo ndi kugira ngo ntuzokoroka. Ikintu ca mbere twabanje kurondera no kugira ngo tugire abakinyi bokunda umugwi kugira ngo umugwi ntukajujegajega hagize ingorane. Urazi mu bihe byaheze hari abakinyi bari bazi ko umwaka uheze baca barondera ahandi baja ugasanga babaha nk'amafaranga bagaca batumugwi hasi ugasanga umugwi uri mu bibanza bibi umukinyi akiyumvira ko adashobora kugira gushika bashaka bamuha amafaranga agaca bivamo ugasanga umuguru urakora. Cyo gituma twe twarondeye abakinyi nk'ubu Abdul afise umugwi Deira tuca tumusaba kugirana partenaire kugira ngo uwo mugwi ugwa kujuronderera abakinyi nawe uduza muri Interstar
ntitukaje turondera gusa abakinyi bo kugura kurondera abakinyi bo kugura niko wakunda usanga umwaka uheze abakinyi baca bavamo ugasanga umugwi ugaye mu bakinyi twe twazanye nk'abo muri Tanzania bo bakina muri division ya mbere amakipe azwi bakinamo hari Kagera Sugar hari Azam zose murumva ko ari amakipe azwi muri Tanzania ni nabo twarondeyemo abakinyi naho kugira ngo tuvuge ko tuzana abakinyi tutiyumvamo ko turabazana nga naho bova hanze tubazana abakoca bakabaraba babashimye bagaca bafata nabo bo hanze baje ari nka batandatu ariko twatoyemo batatu urumva ko abakoca aribo batoranyije aba nibo babishoboye nkuko mbona Interstar kwitegurira season ikurikira nkuko byari bari mwabyumvise barakorose ariko ikibazo cyo gukoroka n'ikirigorane kuko ntibigisubira abafana bose ba Interstar iyo bava bakagira mubyumve yuko turi ku kivi abatari abafana bose turabahaye ikaze muri Interstar imiryango iruguruye abakinyi bari en forme bari mu entraînement baba bashasha bariko baragerageza kuja kuri ritme imwe n'abandi bari basanzwe bahari bariko baragerageza kuduza nivo zabo kugira ngo iyi season dutangura bose baze bari ku mwanya hama tuze dufate ikibanza ciza muri champion. Bon, akamo kambere notera ugaruka mbere sinugwaruka gusa n'abarundi bose kutibagira kahise kutibagira amateka ya Interstar kutibagira ivyo izina Interstar ifise mu gihugu aba mu gihugu canke aba hanze no kubibutsa yuko Interstar nkuko vyamye n'ubu abafana bose tunabandanya tunabibutsa nuko tunasanzwe dufite n'urukino rwa mbere uzo duhuza na equipe yari yakoretse no mu cicaro ca kabiri tukaba tunabimbere yuko ajya amanota 3 ya mbere ara yacu na nibikurikira byose muzo bibona muri championnat mukuru wanje ngaha yavuze yuko twiteguriye ibibanza bine vya mbere ariko kuri jewe ndifuza yuko na kino gikombe twoduka tugiye tugashika tugitora kurangiza tubamenyesha ko uwo mugwi wa Interstar ugiye gukina urukino rwa mbere muri uyu mwaka w'inkino n'umugwi bahorana mu cicaro ca kabiri ari wo Magara Young Boys kuri uyu w'Imana isaha 9 ku kibuga Intwari i Bujumbura.